Reka nongere mbasuhuze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu batwumviriza muri kano kanya munyemerere tugaruke ku makuru akomeye cyane akomeje kugenda ariko aravugwa cyane cyane ngaha mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi, ariko kandi turaza kugaruka ku yandi makuru akomeye cyane akomeje kugenda avugwa. Ibimenyesha makuru bigiye bitandukanye bimaze iminsi biriko biragaruka ku bigendanye n'ibikomeje gushikira abanyagihugu b'abarundi, cane cane ari abanyagihugu baherutse guhitanwa n'ibisasu byaraturikiye nyine hafi ngaha mu Cibitoke ahari hamaze iminsi ariko harabera imyimenyerezo y'igisoda ndetse n'imbonerakure nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Abatari bakeya barakomeje guterwa umutima uhagaze n'ibi bikorwa, aho banenga ibikorwa bya CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi mu nyuma yuko ukomeje kugenda ugaragaza ingufu zikomakomeye cyane ariko kandi zikaba ziriko zirahungabanya ibikorwa by'umutekano. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyiriteka Reverend Ndikuriyo arakomeje kugenda rero twigitutu n'abatari bakeya mu nyuma yuko ibi bikorwa byose bibaye, nyuma yuko nyine agarutse mu bikorwa by'umugambwe nyine nyuma yuko yari amaze igihe arembejwe n'indwara yaramufashe mu buryo bwa giturumbuka nyine, ariko ubu ngubu akaba yarongeye kugaragara, akaba akomeje kugenda atanga amategeko akomakomeye cyane. Ngira ngo murazi neza yuko imbonerakure ndetse Loni yarashyize ku rutonde nyine imbonerakure nk'umugwi w'intagondwa nyine nk'uko biboneka, ariko CNDD-FDD irawufata nk'igisirikare cawo, ariko byagera kuri Reverend Ndikuriyo bikaba ibindi bindi. Gushika uno mwanya mu Cibitoke babiri mu bimbu Butare barishwe mu gihe hariko haraba nyine imyimenyerezo ya gisirikare y'imbonerakure nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Abanyagihugu benshi bariyamiriza iri bara rikomeje kugenda rirakogwa, aho rero umwe mu barongoye ibato y'igisirikare aherutse kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko iryo ngiryo ari isanganya kimwe n'ayandi yose. Gushika uno mwanya munyemerere turebere hamwe iryo bara ryaguye nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Kugeza uno mwanya kandi turaza kugaruka ku bigendanye n'amashengesho ya prayer breakfast nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, cyangwa se national prayer breakfast yatunganyijwe ngaha mu kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ni amashengesho agendanye no gusabira ndetse no gusengera igihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi kiri muri ibi bihe nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, mu gihe mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda hakomeje kuba inkundura ikomeye cyane. Ibimenyesha makuru byo mu Rwanda byaranditse ko hari abakenyezi baharugwa muri batatu bamaze iminsi barafungiwe ngaha ku iborero rikuru rya Gitega, aho bagirizwa kuba intasi z'u Rwanda. Leta y'icyo gihugu cy'u Rwanda nta kiratangaza, ariko n'u Burundi ntacyo buratangaza, mu gihe abamenyesha makuru bo mu Rwanda bavuga ko baronse amakuru avuga yuko nyine abo bakenyezi baratswe ibiturire bitari bikeya nyine kugira ngo bace bararekugwa, ariko no mwanya bakaba bakomeje kugenda barafungwa. Hari n'andi makuru menshi cyane akomeje kugenda avugwa, turaza kugenda twibandaho. Kaze kuri mwebwe mwese mudukurikira ndetse mukumviriza amakuru n'ibiganiro byacu tubategurira ndetse twashikirizaho ngaha kuri mbonesha kure yacu ana yanyu ya Burundi News TV, imbonesha kure imyerodende. Turi kwa kane igenekerezo rya mbere ukwezi turi kwa kabiri, turi ku igenekerezo rya mbere ukwezi n'ukwa kane 2025. Kaze kuri mwebwe mwese mudukurikira ndetse mugakurikira amakuru n'ibiganiro byacu. Reka nagusuhuze kandi mwifurize ibihe byiza wowe nkurikiye, waba uherereye ngaha mu gihugu cyacu c'u Burundi, uherereye mu Cibitoke, uherereye mu bice bigiye bitandukanye. Nyemerera tubane muri ano makuru, tubane mu biganiro byacu ndetse ukomeze kubana natwe. Abantu baherereye rwose i Bujumbura, abari Gitega, abari muri Cankuzo, Bururi, Kayanza ndetse mu bindi bice bigiye bitandukanye, mwese ndabifuriza kumererwa neza cyane. Reka manze ngusabe mbere yuko ukomeza kubana natwe upyonde ko ahantu handitse s'abonner cyangwa se subscribe mu rurimi rw'icyongereza nyine, kugira ngo ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu, ucurumviriza ibiganiro byacu tubashikiriza. Abatwumviriza ari mu karere k'ibiyaga binini cyangwa k'ibiyaga bigari, abari i Burayi, abari muri Amerika ndetse n'ahandi, mwese tubahaye ikaze mu biganiro byacu. Nyemerera urashobora no gutanga ibyumviro byawe unyuze nga muri commentaire cyangwa muri comment, ukatubwira uko nawe uri kurabyumva. Ese urashigika ibikorwa by'imbonerakure nga mu Burundi, cyane yuko noneho imbonerakure ni n'ugwaruka nyine rw'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Urugwaruka ni rumwe mu rwifashishwa nyine na cane mu gihe himirijwe ibikorwa by'amatora. Usibye kuba amakuru avuga yuko bariko barahabwa imyimenyerezo kugira ngo boherezwe mu gihugu ca Kongo, amakuru yandi aravuga yuko
mu gihe cyimirijwe amatora mu Burundi usanga barakoreshwa cyane, ugasanga barabangamira cyangwa se barakora ibikorwa bitari byiza nyine bitaryoheye abanyagihugu igihe himirijwe ibikorwa by'amatora. Ikaze kuri mwebwe mwese, reka nkubwire yuko ngaha muri description harimo link ya groupe, urashobora gupyonda ko nyine ukayinjiramo ubundi ukabana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu tubategurira cyangwa se tugenda turabashikiriza. Ni imwe mu nkuru zababaje abantu benshi, haba abanyagihugu benshi, haba abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abegereye umugambwe CNDD-FDD bariko bariyamiriza ibara riko rirakogwa na CNDD-FDD nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Abimba ubutari babiri barapfuye, abandi batatu barakomereka nyine cyane mu gihe hariko harakogwa imyimenyerezo ya gisirikare ikorwa n'imbonerakure, umuhari w'ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi. Ibyo akaba ari bimwe mu bintu byongeye gutuma haba irya nesi komakomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ibi byatumye benshi biyamiriza ibara rikomeje gukogwa, kandi bakavuga yuko iri bara risubiriye kuba ubwo Reverend Kuriyo yongeye kugaragara nyine mu bikorwa by'umugambwe, nyuma yuko yari amaze igihe kinini nyine atariko aragaragara mu bikorwa bigendanye nyine n'umugambwe. Ibi byarabereye ahitwa Ikishemere nyine. Iri bara ryaratumye hasubira kuba rero ubwoba n'amakenga ku bikorwa bya gisirikare kuri ubwo gwaruka nyine n'ingaruka ku basivile b'abanyagihugu. Urugwaruka bamwe rero mu baganiriye n'umumenyeshamakuru wacu wa Burundi News TV, bamwe baramutangarije ko nyine amakuru bafise boba bariko barategurwa kugira ngo barungikwe mu buseruko bwa Repubulika Iharanira ya Kongo, ariko bakavuga yuko bafise ubwoba n'umutima uhagaze ku buryo bamwe nyine botanguye kugenda barashaka kuba botoroka ibyo bikorwa by'iyo myimenyerezo. Kubwo ababibonye kandi urwo rwaruka rw'imbonerakure nk'uko bigaragara rwariko rurakora imyimenyerezo ya gisirikare rufashijwe n'ingabo z'u Burundi ndetse n'aba FDLR. Ibikoho binini cyane nyine binini byariko rero biravuga, byarateye ubwoba abanyagihugu baba rero mu micungararo y'iyi ntara ya Cibitoki cange nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Abo bimba ubutare kandi bariko barakorera hafi y'ico gice nyine cyo kurasiramwo nyine ca Cishemeye, nk'uko bigaragara ku birometero bidashika kuri 5 uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke, ni mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu cy'u Burundi. Amasasu n'amabombe byararashwe nyine byararashwe nyine byongera birica babiri mu bimba ubutare cyangwa izahabu, ku buryo rero ku buryo bwa kera abandi batatu barakomereka nyine baca barajyanwa kuvurirwa mu bitaro by'intara Cibitoke nk'uko bikomeza kugaragara. Imbonerakure ni umugwi w'inkorabara nk'uko byagirizwa cyangwa se bitangazwa na ONU nk'uko bikomeza kugaragara. Imbonerakure zama zerekanwa rero nk'umuhari usanzwe wo gwaruka rwa CNDD-FDD umugambi uri ku butegetsi, zitwa ko rero nyine ari mu mugwi w'inkorabara na ONU. Uwo mugwi ukaba kandi uvugwa mu mabi nyine akorerwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi canke no mu mugambi uri ku butegetsi bw'Igitega. Haraheze kandi imyaka myinshi haravugwa mu mabi menshi cyane nyine n'ibikorwa by'iterabwoba uwo mugwi ukorera nyine benshi batavuga rumwe n'ubutegetsi mu byo politike. Abamenyesha makuru ndetse no mu mashirahamwe yigenga, aba ni bamwe mu bantu bakomeje kugenda barakogwa ko ibikorwa bitari byiza n'uyu mugwi cyangwa se n'uyu muhari. Ibyegeranyo by'amashirahamwe nye mpuzamakungu byerekana kandi ko nyine ubwo gwaruka bwo barujana nyine n'igisirikare cy'u Burundi muri Repubulika Iharanira ya Kongo, baherekeza nyine ingabo z'u Burundi mu bikorwa by'intambara, bafashanyamo ingabo za FARDC n'ugwaruka bafashanyamo nyine nagwo rw'abazarendo mu kurwana intambara n'abaroberi ba M23, ariko kandi nubwo bakomeza gufatikanya nyine nta kintu na kimwe barabasha gushikamo. Indongozi z'u Burundi ni za CNDD-FDD, umugwi wahoze ari w'abagwanyi ba CNDD-FDD uri ku butegetsi kuva mu mwaka wa 2005, wama wiyamiriza nyine ibyo bivugwa, bariyamiriza ibinyoma rero bigamije gucafuza ishusho y'imbonerakure ndetse n'iy'igihugu n'inzego z'igihugu muri rusange. Ariko kandi imyimenyerezo ya gisirikare yiyamirizwa n'abatari bakeya, bamwe bakamagana ibikorwa bya Reverend Kuriyo wongeye kugarukana ingufu zidasanzwe, aho biboneka yuko yuba yifuza yuko ingwano ziriko zirabanga mu Burundi zishobora kuzokomeza nyine aho garagaza neza ko ingwano ziriko zirabera mu buseruko bwa Kongo zishobora kuzakora ibara ndetse zigakwegera abanyagihugu akarambaraye nk'uko bigaragara.
Iyo myimenyerezo ya gisirikare kandi irateye ubwoba mu banyagihugu bavuga ko amazone akorerwamo rero ibikorwa byo kurasa byegereye ibice rero babamwo abantu hamwe rero naho bakorera kubw'amasoko mu bajejwe umutekano. Rero iyo myimenyerezo yoba ifise intumbero yo gutangura nyine yo gutegura urwaruka rw'abarundi bashobora kurungikwa kugwana ku ruhande rwa FARDC mu kugwanya umwari M23 mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Haramaze iminsi kandi haravugwa ibikorwa bigendanye n'ingabo za gisirikare n'ingabo z'ababirigi, ingabo za Kongo n'ibikorwa by'u Burundi byo guhangana n'uyu muhari bivugwa ko wegereye igisagara ca Uvira nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Urongoye inkambi y'112 mu inkambi ya Cibitoke yarasemeje urupfu rero rw'abo bantu, ariko agasigura yuko nyine ari isanganya risanzwe nk'ayandi yose. Ibi byararakaje abanyagihugu benshi bavuga yuko ibi ngibi bishobora gutuma hatangura imyimenyerezo, kuvuga yuko abantu bari mu bikorwa nk'ibyo ngibyo nyine hanyuma bigaca birahitana abanyagihugu bakavuga ko ari isanganwa bisanzwe nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Yemeza ko kandi ingingo zo gukinga z'amariro zarafashwe mu ntumbero yo kwirindira nyine ko abasivile muri icyo kibanza nyine co kurasiranamwo, ariko kandi arahakana uruhara rw'imbonerakure muri iyo myimenyerezo, nubwo rero hari abavyemeza. Hakabaho kandi n'ibimenyeshwa n'urwaruka rwakoze iyo myerekano nk'uko bigaragara. Ibimaze kononekara ni byinshi mu mezi 6. Ibyabereye ikishemere kandi byariyongereye ku rundi rukurikirane rw'amasanganya arahitana abanyagihugu biturutse ku myimenyerezo ya gisirikare muri ako karere nyine. Mu mezi 6 aheze abantu 8 harimwo rero n'abana 6 baramaze gupfa inyuma yo kuraswa n'ayo masasu nyine cange se ibyo biturika. Abanyagihugu bafise amakenga barasaba ko rero nyine iyo myimenyerezo ikorerwa hampande y'abanyagihugu nyine amazone yo gukorerwamo nyine hamwe n'ibice bitandukanye birimo impunzi z'abanyekongo. Barasaba kandi ko amatohoza yigenga yotangura kugira ngo amenyekane uruhara agumwe nyine wese yagize mu ntumbero yo kwirindira abasubira gupfa. Kuri iyo ngorane kandi amashirahamwe yigenga ndetse n'abadaharanira agateka kazina muntu nk'uko bigaragara basaba indongozi kubona ingaruka zishobora kuva muri uko kwigisha nyine ibya gisirikare. Iyo miyaga nyine birashobora kugira ku mutekano w'igihugu no gukingira abasirikare. Abanyagihugu kandi benshi bongeye kwiyamiriza ibikorwa cane ibikorwa by'izimbonerakure, ariko bakamirira kure ibikorwa bikomeje kugenda birakorwa n'uyu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Reverend Kuriyo yongeye n'ubundi kwiyamirizwa n'abatari bakeya mu nyuma y'uko abandi benshi bari baherutse n'ubundi kumwahagiza, ndetse bakomeza kugenda bashimangira yuko nyine ari ibikorwa biteye isoni, ari ibikorwa nyine bikomeza kugenda biragaragara ko n'ubundi biteye ibibazo bikomakomeye cyane. Bakavuga ko Reverend Kuriyo akwiriye kuba yokora ibishoboka byose akaba yoshyira ibintu ku murongo aho kugira ngo imbonerakure zikomeje koherezwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Urwaruka ruhurikiye mu mugambwe utavuga rumwe n'uri ku butegetsi UPRONA, ariko bome ubwo rurahabwa ijambo nyine bikwiye mu mugambwe urimwe nyine abatama benshi, ariko kandi mw'ijambo duhabwa rero n'urwaruka mu ntwaro rirashemeye nyine kuko bake dufise rero barafise n'ubushobozi baraserukira abandi. Byemezwa na Bernard Hakizimana arongoye umuhari mparanira amajambere mu rwa Gasore ku rwego rw'igihugu nk'uko bigaragara. Ni mu gihe n'ubundi amakuru akomeza kugenda tugeraho rero uyu mugambwe UPRONA nk'uko bikomeza kugaragara nyine waramirije ibikorwa bikomeje kugenda bigaragara byo kwibasira nyine abanywanyi b'uyu mugambwe. Bavuga yuko kandi nubwo bemerewe kuzitoza mu bikorwa by'amatora y'abashinga amateka n'abagenama b'amakomine, bavuga yuko bakomeje kurembywa n'ibikorwa bitari byiza bariko barakorerwa kugeza ubu ngubu. Kandi nk'uko amakuru akomeza kugenda tugeraho, ibimenyeshamakuru byo mu Rwanda byarongeye kwandika byibasira Uburundi ko Uburundi bukomeje kugenda barakora ibara rikomeye cyane. Byemeza yuko hari abakenyezi bamwe nyine baraturutse muri icyo gihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda, bakaba bafungiwe ngaha muri kino gihugu cy'u Burundi nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga.
bavuga ko bateye impungenge ndetse bakaba bafise n'umutima uhagaze kumva z'uko nyine umutekano wabo ushobora kuba wo kononekara nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Aba bakenyezi bavuga yuko kandi banatswe ibiturire kumva zo kugira ngo babashe kuba bafungurwa, ariko leta y'u Burundi ntacyo iratangaza. Binavuga ko kandi banatabaje umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ariko akaba nta kintu na gito yabashije kuba yokora nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Gushika uno mwanya abatari bakeya bakaba basigura ndetse bagaragaza ko bakomeje guterwa impungenge ndetse bakakomeje kugira amakenga y'ibishobora kuba byoza kubashikira. Ibibazo nk'ibi bikomeje kugenda n'ubundi bikomeje kugenda bigaragara mu gihe abatari bakeya bashimangira yuko Uburundi bukomeje gushaka urwitwazo rwo kuba nyine rwakurura amakimbirane ndetse n'amacakubiri hagati yabo ndetse n'igihugu cy'ububanyi cy'u Rwanda. Kuva mu mpera cyangwa se kuva mu ntanguro z'umwaka wa 2024 ni muri Nzero 2024 nyine Uburundi bwarafashe ingingo yo kugara imipaka, cyane cyane imipaka irabahuza n'igihugu cy'ububanyi cy'u Rwanda, imipaka yo ku butaka nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Kugeza ubu hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi barakomeza kugenda bamagana ibara rikomeje kugenda riraba nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Ni mu gihe rero bivuga ko abakenyezi bashika muri 4 aribo bafungiwe ngaha muri gereza nkuru canke mu ibariro rikuru rya Gitega. Abakenyezi bashika muri 4 baba mu gihugu cy'ububanyi cy'u Rwanda baramaze amezi barirwa muri 2 barafungiwe i Gitega mu Burundi mu nyuma yo gufatirwa ku butaka bw'icyo gihugu nyine barashinzwa kuba intatsi cyangwa se ara mu rwego rw'igendereza byo muri icyo gihugu. Umwe mu bafunze avuga yuko we na bagenzi be nyine mbere yuko bajya gufungirwa i Bujumbura nyine cyangwa i Burundi bari batashe ubukwe ngaha mu Burundi. Uyu ni uwitwa Nyirahabineza Chantal yaravuganye n'umumenyeshamakuru wacu, yarabwiye kandi n'ikimenyeshamakuru cyo mu gihugu cy'ububanyi cy'u Rwanda ko rero nyine bagifatwa babanje kugira ngo biroroshe, kuko rero binjiye mu Burundi berekanye ibyangombwa byabo birategwa ko kandi kashe mu buryo rero batumva, ariko bakaba batumva impamvu bafungiwe kuba ari intasi. Avuga ko rero avuga yuko ku mupaka rero babemereye kumara rero muri kiriya gihugu iminsi 3, ariko kandi ngo bakihava bageze igitega ku mugwa mukuru wa politike, inzego z'umutekano z'u Burundi zarabahagaritse zibaka ibyangombwa nyine berekanye impapuro z'inzira zo mu Rwanda bahita barafungwa. Ubuyobozi bw'i Burundi ngo nyine bwarabashinjije kuba bari bagiye guhungabanya umutekano w'icyo gihugu babita za maneko mbere yo kujya rero gufungirwa muri ibohero rikuru rya Gitega. Ati ese niba Uburundi bufise ubuyobozi bwiza nyine wafunga umuntu umwita maneko kandi nta kintu ushingiyeho? Tubayeho rero nabi mu buzima budatekanye. Bamwe mu bafungiye muri aya mabohero agiye atandukanye mu Burundi, cyane cyane nka General Guillaume Bunyoni yahoze ari umushikiranganje wa mbere, yarasiwe na General Gervais Ndirakobuca ndetse yarabaye kandi n'umuyobozi w'igipolisi mu Burundi. Bamwe mu bavuga ko ibohero rikuru rya Gitega nawe ni hafungiye nyine ari ibohero ritari ryiza, ku buryo nyine abenshi bagwarira muri iryo bohero bagaca nyine baracikana amagara bagaca barapfiramo. Nyirahabineza aravuga yuko kandi aho we na bagenzi be nyine bafungiye basabwe gutanga igiturire, baratanga arenga miliyoni 10 z'amahera rero y'amarundi, ariko ikibazo cyabo ntigikemuke kuko rero nyine barakomeje gusabwa andi mafaranga. Uyu munyarwandakazi avuga ko yarasize mu Rwanda abana 2 n'umukozi mu nzu asanzwe arakodesha, aravuga yuko kandi afise impungenge z'uko bazosohorwa muri iyo nzu itari nziza nk'uko byuma bigaragara. Uyu kandi mu izina rya bagenzi be nyine yaratabaje abayobozi batandukanye ba leta y'u Burundi kugeza kuri Perezida Evariste Ndayishimiye nk'uko bigaragara. Guverinoma y'igihugu cy'ububanyi cy'u Rwanda ntacyo iratangaza ku ifungwa ry'abanyagihugu. Icyakora uyu avuga yuko nyine bamenyesheje umwe rero mu bakozi ba ambasade y'u Rwanda ngaha i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Mbashimire bakomeje kugenda babana natwe, mu kanya turagaruka ku mashengesho ari kuba yabaye ku munsi w'ejo mu Burundi, ariko turanagaruka no ku byaranze ibikorwa byayo. Ni amashengesho yitabiwe n'abategetsi bagiye batandukanye, haba mushikiranganje w'intwaro yo hagati, iterambere rusange ndetse n'umutekano Martin Niteretse, yarimo kandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi, harimo kandi umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyiriteka Reverend Kuriyo, harimo umushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca,
hari harimo kandi umukuru w'inama nshingamateka Emmanuel Sinzohagera n'abandi bategetsi bagiye batandukanye. Turaza kubigera ko ibyaranze amashengesho. Mukomeze kugira ibihe byiza.